Kaminuza y'u Burundi iriko irahimbaza indwi yayihariwe ku civuga kivuga kiti Kaminuza y'u Burundi iri ku kivi igana iterambere rirama mu gushika ku ntumbero y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Iyo kaminuza ikaba iriko irahimbaza imyaka 60 imaze ikora. Iyo kaminuza rero yaboneyeho n'akaryo ko kwerekana ubushakashatsi bwakozwe n'abasanzwe bakukira iyo kaminuza nyene. Sengiyumva Jean Paul nk'umwe mu bashakashatsi bo muri iyo kaminuza akaba asanzwe ari n'umwigisha aho nyene yashize ahabona ubushakashatsi yakoze ku bijanye no kwitunganiriza imigambi ku bapfasoni n'abakenyezi. Abakenyezi rero ngo barashima ico gikorwa cyo kwitunganiriza imigambi n'imirimo. Abakenyezi mu bijanye no kwiteza imbere, imirimo yo kwiteza imbere barabishima cane, barabishima yuko ibimenyesha makuru bifise uruhara ntangere mu kubatera intege no mu kubazamura mu bijanye no kwihangira imirimo. Aha tubona bagenda bashinga intahe vy'ukuri yuko bavuye ibuzimu bakaba baramaze kuja ibuntu, bivanye n'ingene insamirizi zibicishije mu biganiro vyazo, cane cane ikiganiro ca Yaga Mukenyezi bagenda babikora, bakabafasha kubaserukako hariya ku mirimo, hariya mu mihani wabo, hariya ku kivi arabasangaho mu mirimo itandukanye, mu myuga itandukanye, mu myuga yo masaro do coiffure yo kumwa, imyuga y'uburimyi, imyuga y'ukudandaza, imyuga yo korora n'ibindi bitandukanye. Ngo nta murimo n'umwe umukenyezi atokora. Bavuga yuko bivanye n'imico y'ikirundi, imico y'abakera, bavuga ngo hariho imirimo ngo umukenyezi atokora, ngo hariho ibikorwa ngo umukenyezi canke umwigeme atokora. Umukenyezi ngo n'umunyaruhimbi, ni umunyakigo, ni umuzezi wa nzu, ngo ntiyoseruka, ngo hari ibintu atoshobora gukora, ngo nta sake ngo ibika ngo nta nkokokazi ibika isake ihari, ngo niyoseruka. Ariko vy'ukuri turabona biciye mu bikorwa ibimenyesha makuru bikora, turabona yuko byashe kujijura abakenyezi n'abigeme. Ubuye amase ya kera nagiye mu rutaro, abakenyezi barijukiye gukora imirimo y'iterambere itandukanye, ko turabona ko n'urundi na kare abakenyezi n'abigeme bakumiriwe, igihugu nicotera imbere kandi isi yose ntiyotera imbere. Abakenyezi rero ngo ntibafate minenegwe ibijanye no kwitunganiriza imigambi. Twohanura abantu batandukanye duhereye kuri aba bakenyezi nyene n'abigeme, bafata minenegwe ibintu bijanye no kwihangira imirimo, no gukora ibikorwa vy'iterambere byo kwiteza imbere ubwabo, bagateza imbere imiryango yabo, ikibano n'igihugu, yuko vy'ukuri abo bafata minenegwe bibaza yuko umukenyezi canke umwigeme atoseruka, wakora imirimo, akora ibikorwa nk'ivyo basaza biwe bakora, vy'ukuri bateshwe bate, vy'ukuri iyo ngendo siyo. Yamenyesheje ko kandi abakenyezi bashoboye gukora ubuzi bwose nk'abahungu. Haba baraja mu ngabo, baraja mu mirimo ya leta, baraja mu kwihangira imirimo mu buryo butandukanye, muri ibikorwa byose twavuze bitandukanye, abakenyezi n'abigeme baraseruka kandi barishoboye nkuko basaza babo babishoboye.